Ndabaramukije mwese abanywanyi bibiganiro byacu abatwumviriza muri kino gitondo twizere ko mwaramutse neza aho mwerereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turaje ngo turabira hamwe amakuru azindutse ariko aravugwa cane nga mu gihugu cyacu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Ikaze kuri mwebwe mwese, dore ingingo nkuru tugiye kubageza turaza kwibandaho muri aya makuru tugiye kubashikiriza yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane, tukaba turi kwigenekerezo rya gatatu ukwezi no kwa kane 2025. Amakuru yihuta cane azindutse, amakuru twakiranye umubabaro nuko mama muntu yamaze kongera gusubizwa mu bitaro bya Kira Hospital nkuko bigaragara mu nyuma yo gufatwa n'ingwara giturumbuka aho kugeza ubu ngubu nyine atawuzi iyo ngwara yaba yamufashe. Uyu mama buntu canga Pastor Denise Bucumi Nkuru Nziza arasanzwe azwi nk'umuvuga butumwa, umugera neza ndetse n'undi muntu akora ibikorwa bigiye bitandukanye, ibikorwa byiza, ibikorwa by'urukundo. Arasanzwe kandi afise ishengero iremere cyane, ishengero irongowe nyine nawe nyine iri ngaha mu gisagara ca Bujumbura nkuko abantu benshi nyine babizi, ishengero rizwi nka Eglise de Roche. Iri shengero inshuro nyinshi byagiye biravugwa yuko nyine umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoba arashaka kugigarurira, ariko uyu nawe agaca aramubera ibamba, ibituma badakunze kumvikana canke gucana uwaka nkuko bamwe mu begereye ibyo bihanganye nyine, dore ko nyine n'uyu ngo mama buntu umugabo we nyine ariho yaze atwara Burundi umuhisi Petero Nkuru Nziza yarasubire na Evariste Ndayishimiye. Amakuru kandi ngira ngo mwarakomeje kugenda muyumviriza yuko nyine urupfu rwiwe rwaragiye ruvugwaho byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho benshi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko warugizemo uruhare. Haba harimo nyine n'uyu nguyu Evariste Ndayishimiye nkuko benshi bama barabigaragaza canga benshi nkuko bama barabitangaza. Kugeza ubu ngubu rero nyine ntiharamenyekana icyoba cyotumye arasubira cyangwa se icyaba cyatumye arasubizwa nyine mu bitaro bya Kira Hospital, kimwe mu bitaro biremere cyane cange bikasanzwe bikomakomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru atugeraho avuga yuko amerewe nabi cyane kugeza uno mwanya nyine, abo mu muryango we baravuga ko batunguye no kubona umuntu ariko arafatwa giturumbuka atarasanzwe agwaye n'igicurane. Ariko kandi mu Burundi harakomeje kugaragara ingwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, yemwe zinateye amakenga. Ni mu nyuma y'uko abategetsi bagiye batandukanye bo ku rwego rwo hejuru bivugwa ko batanguye kugenda barahabwa canga se baratanga amashano kuri bagenzi babo canga uburozi nyine kuko byama bigaragara. Ngira ngo buri wese azi ibyashikiye umunyangamukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo. Turagaruka kuri iyi nkuru mu buryo burambuye, ariko reka ndakumenyeshe yuko nyine ubu tuvugana umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze kuvuga yuko atoganira n'abicanyi canke abaterabwoba. Yavugaga umuhari Red Tabara usanzwe urarwanya ubutegetsi bwiwe nyine nkuko byama bigaragara. Uyu muhari Red Tabara uramaze igihe rero ukorera mu mashamba ya Kongo, ariko uramaze igihe unasaba ibiganiro n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Uyu muhari umaze igihe nyine ugaragaza ndetse ukanerekana neza yuko wifuza kuganira na Evariste Ndayishimiye, ariko kandi ku rundi ruhande Evariste Ndayishimiye yasiguye yuko adashobora kuba yoganira n'uyu muhayi cyane yuko ari umuhari w'inkorabara canga se w'inkora maraso. Hari bamwe bibaza ingene hasigura yuko nyine ashigikiye ibiganiro byo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo kugira ngo ingwano zihagarare, akavuga yuko umuti w'icyo kibazo ari bigendanye n'ibiganiro. Nyamara abandi bakamubaza impamvu adashobora kwiyemeza kuganira nyine ni Red Tabara imaze igihe iramwotsa igitutu. Yavuze yuko utaza rero ngo utume harashingurwa abantu 100 ndetse ngo imiduga iturigwe ndetse n'ibindi bikorwa bitari byiza nyine nurangiza gujye gusaba ibiganiro. Evariste Ndayishimiye yasiguye yuko nyine yifuza kuzobabona abo bari Red Tabara bose imbere yiwe, ariko agaca arababona nyine bari imbere y'ubutungane nkuko bigaragara. Mwaramutse neza mwese abadukurikiye n'abatwumviriza muri kano gatondo, nizere ko mwese mumeze neza. Ikaze kuri mwebwe mubandanya kutwumviriza no kudukurikira kuri nombonesha kure yacu na yanyu Burundi News TV. Imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kwashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezwe ko ariko aravugwa mu mutekano, politique, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye.
ikaze kuri mwebwe mwese nyine mukomeza kugenda mudukurikira canke mukomeza kugenda murabana natwe imisi yose. Mwese turabahaye ikaze kuba twumviriza bari ngaha mu Burundi, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabifuriza kumererwa neza cane. Abari mu Cibitoke, abari muri Ngozi, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari Bururi, abari Kayanza, abari Mwaro n'ahandi hagiye hatandukanye, mwese turabahaye ikaze ndetse turabifuriza kumererwa neza, turabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cane. Ikaze kuri mwebwe mwese rero nyine munyemerere amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cyacu c'u Burundi. Ubwo n'abari bwota amasimbi mwese turabahaye ikaze, turabifuriza kumererwa neza cane. Kaze kuri mwebwe nyine, reka ndagusabiye kupsyonde kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 amakuru n'ibiganiro byacu ucara nayisangiza ku nshuti zawe. Mwese ndabahaye ikaze. Inkuru mbi yongeye kudushikira mu matwi, inkuru mbi yongeye kumvikana mu matwi yacu nyine, aho twongeraga kumenya nyine yuko umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza azwi ku izina rya Mama Buntu canga Pastor Denise Bucumi Nkurunziza yajyanywe rero mu bitaro bya Kira Hospital, ibitaro bisanzwe biraremereye, ibitaro bisanzwe bizwi cane nyine ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ibi bitaro nyine byaratangujwe n'abahinga ku ntwaro ya Petero Nkurunziza nyine, ariko no mwanya akaba ibyo byifashishwa nyine mu kuvura abategetsi bakomeye cane, ubundi byonanirana bagaca bararungikwa nyine mu makungu kugira bace barajya kwivurizayo. Ubugwayi bwe nyine twabumenye ubwo rero nyine hari umwe abarizwa mu groupe ya WhatsApp yo mu ishengero rya Eglise de Roche, ishengero risanzwe rirongowe nyine n'uyu Mama Buntu, aho byamenyekanaga yuko nyine bashizemwe ubutumwa basaba yuko nyine bomusabira canke nyine bomusengera nyuma yuko amagara yiwe atifashe neza. Ntibigeze batomora icyo cyateye ubwo bugwayi, ariko kandi umwe mu babarizwa muri urwo rugo rwabo nyine yavuze yuko yatunguwe cyane no kubona umuntu arwara giturumbuka atabimenyetso bigaragaza nyine ko yari afise gahunda cyangwa se hari ibikorwa byo kuba yo kwibasirwa n'ubugwayi. Yavuze yuko mu Burundi ibintu bihangayikishijwe cyane ari ibintu bigendanye n'indwara ziriko zirafata abantu mu buryo bwa giturumbuka, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane adafise ivumbi atugeraho avuga yuko nyine aramutse akomeje kuremba ashobora kurungikwa no mu makungu kugira ngo aca yitabwaho neza. Mu Burundi bivugwa ko kandi hari byinshi bikomeza kugenda bigaragara iyo bariko arapfa, na cane n'umutambukanyi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitwa Angelina Ndayishimiye, na cane birimo rero ishengero rizwi nka Eglise de Roche. Ubundi bakaba bavuga yuko nyine uyu mutambukanyi yoba afise intwazagabo nga mu gisirikare c'u Burundi yitwa Keri Nkurunziza, ko nyine nawe haba hari imigambi igiye itandukanye yo kuzitembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku butegetsi, ubutegetsi bugaca burasubira nyine ngaha mu maboko yabo canke se muri uno muryango wabo. Hari n'abandi bavuga yuko kandi ngo ibi ngibi byaba biri mu bahanuzi barahawe n'Imana, aho Imana yoba yarababwiye yuko ubutegetsi buzasubira muri uwo muryango, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yihuta cyane adafise ivumbi akomeza kugenda tugeraho canke akomeza kugenda adushikira, akaba yerekana ndetse anashimangira yuko nyine muri ibyo bikorwa canke se muri iyo migambi nyine umukuru w'igihugu c'u Burundi yoba yaratanguye kugenda arabitahura. Ntawe uzi neza nyine nimba ari byo 100% cyangwa se byoba ari amajambo, ariko kandi mu Burundi harakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigendanye nyine n'abantu bariko barahabwa amashano, n'abandi n'ubundi bakomeje kugenda barahabwa n'ubundi uburozi mu buryo bugiye butandukanye, ku buryo ari ibintu biriko biragira no ku rwego rwo hejuru nyine no mu bategetsi bagiye batandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugera rero akabashimangira yuko agwariye mu bitaro bya Kira Hospital, ndetse batari bakeya bakaba batanguye kuba guca baramusabira cyane abo basengana muri iryo shengero rya Eglise de Roche. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi ibigendanye n'indwara, bivuga ko indwara yaje giturumbuka.
abantu bongeye kwibuka iberutse gushikira nyine umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo nyine aho yaramaze igihe nawe agwaye ku rugero rudasanzwe, aho benshi bavuga yuko bakomeje guterwa na cane aho bakomeje kugenda baraterwa nyine impungenge n'ibikorwa bimwe na bimwe bitari byiza bidafite akarangamutima ko gukunda igihugu n'abanyagihugu nyine biriko ribonekeza nga mu Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ati sinzopfa nganiriye na Reditabara umuhari w'abicanyi. Uyu ni Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye ararahira akarengwa ko nyine atazopfa aganiriye n'umuhari w'abicanyi nyine Reditabara, ahubwo arakeneye kubabona bose bashikirijwe ubutungane bw'u Burundi nk'uko bigaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye ati ibaze guhamba abantu 100 mu Cibitoki mu kinogo cimwe imiduga n'inzu ugaturira ahama ngo uje gusaba ibiganiro, ngewe ntovyo naguha ahubwo ndashaka kubabona nyine muri imbere y'ubutungane. Mu kiganiro imva n'imvano c'iradio y'abongereza nyine BBC gahuza miryango co kwa gatandatu igenekerezo rya 29 ntwarante 2025, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye yarashikirije aho rero nyine ahagaze nimba byo kunda ko aganira n'umuhari Reditabara, avuga ko nyine ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko ikibanza c'abicanyi ari mu butungane kubwiwe, asanga uwo muhari nyine ari umugwi w'abicanyi ukwiye gushikirizwa ubutungane bw'u Burundi bagacirirwa urubanza rubakwiriye. Nyamara y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yumvikana avuga yuko ashigikiye yuko ingwano yo mu murasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo izahagarara binyuze mu biganiro bitaziguye, aho umuhari wa M23 nyine wari umaze igihe urasaba ibiganiro nawe ashigikiye yuko nyine uganira na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara iby'uyu muhari ugwanira nyine hafi 50 cyangwa se 70% ni nabyo iyo Reditabara iciragwanira nga mu Burundi. Ariko kandi bamwe bakavuga bati kubera iki yifuza ko ibiganiro byoba hagati y'izo mpande zibiri, ariko we na Reditabara nyine akaba adashaka yuko bakwicara nyine ngo bayage bace baraganira ku matati cyangwa se ku byo batari ko barumvikana ko. Nyamara witegereje neza umugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD uragiramiwe ku rugero rudasanzwe, kuko abatari bakeya barakomeje kugenda bamaganira kure ibikorwa byabo bigiye bitandukanye, aho bavuga yuko nyine ari ibikorwa bitari byiza bitabereye abanyagihugu, ari ibikorwa nyine bifutamye cyane nk'uko byoma bigaragara. Uwarongoye Uburundi kandi avuga yuko Reditabara bishe abantu bashika mu 100 bakabahamba mu Cinogo mu ntara c'Ibitoki bagaturira imiduga n'amazu by'inzira karengane, hama bagaca baza ngo nyine barashaka kuganira na leta y'u Burundi. Amashinga gati turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye ati kubona mu gihe rero twagwana batwita abicanyi hama tugasaba ibiganiro nuko kirya gihe nyine atabutegetsi bwari bwarasenyutsemo nyine kabiri, ariko ubu ngubu igihugu kirafise nongozi zaratowe n'abene igihugu kandi zirishimye n'abene igihugu. Aya ni amajambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri icyo kiganiro nyine kuko bigaragara cya BBC gahuza miryango kizwi nk'imva n'imvano kiba buri wa gatandatu. Perezida Evariste Ndayishimiye ashishikara nyine gusaba u Rwanda ako rero nyine rwotanga abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'Umisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 bagaca nyine bahungira mu gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda, aho ariko rero nyine asigura ko rubafasha mu myiteguro yo gutera Burundi, kuko leta y'u Burundi idasiba kubishikiriza haba mu biganiro no mu madiskuru amwe namwe. Icyakora umukuru w'igihugu cy'u Burundi asigura yuko nyine mu gihe aho kongera kugabwa ibitero mu Burundi nazoca aranyura mu Kirundo akagaba ibitero ku mugwa mukuru cyo gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda, ubwo ni Kigali. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero akavuga ko imipaka idashobora nyine kugururwa mu gihe leta y'u Rwanda yo kwanga gutanga bagize uruhara ndetse n'abagize umubare wa Reditabara cyo kimwe n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'Umisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Igihugu kibanye cy'u Rwanda cyo kivuga yuko nyine abo gifise nyine kitopfa kubatanga muri ubwo buryo, na cyane yuko nyine byaba ari ukurenga cyangwa se ari ukurenga nyine ku mategeko mpuzamakungu arengera impunzi.
u Rwanda ruvuga yuko nyine abo ngabo ngo batanga mu gihe hari ikindi gihugu cyo batanga nyine canga hakagira abandi bashobora kuba bohagararira abo bantu kumva zo kugira ngo nyine Uburundi nibamara kubabashikiriza batazoca barabagirira nabi nyine bagasubira kongera kubabariza. U Rwanda ntiruhakana ko hari bamwe rero bo bahahungiye nyine, dore ko amakuru avuga yuko bamwe barahungiye mu Rwanda abandi barahungira mu yandi makungu agiye atandukanye, ariko u Rwanda ruvuga yuko nyine abo ngabo nyine rutopfa kubatanga gutyo kuko hari amategeko agenga impunzi. Ingabo z'Uburusiya ziramaze igihe zikoresha nyine imiringoti yo mu kuzimu itwara imicafu mu kugerageza gufata Toretsk, igisagara ca Ukraine kiri mu karere ka Bakhmut, kuko rero bivugwa na Viktor Tarmov, umuvugizi w'ibiro by'igisirikare ca Ukraine mw'izinga rya Kristochak. Twararonse amakuru ejo rero nyine ku migambi y'umwansi yo gukoresha imiringoti yo mu kuzimu mu kugerageza gusatira ingabo zacu aziciye inyuma mu mabarabara amwe namwe, niko rero yarabwiye imbonesha kure yo muri Ukraine. Mu kugerageza kudusatira rero nyine ntibarondera guca ku mpande gusa, ahubwo baduca no munsi, kubera ibisagara bya Ukraine bikoresha cane nyine ubushuhe buva rero mu kuzimu birafise imigende itari mike mu kuzimu icishwamo rero imiringoti itanga ubushuhe n'iyitwara imicafu. Nk'uko bigaragara mu ntango z'ukwa gatatu, ingabo z'Uburusiya zaravuze ko zarakoresheje umuringoti utwara gaze mu kwinjira mu gisagara ca Sudazaha cyo mu ntara ya Kursk y'Uburusiya, maze zibona kwirukana ingabo za Ukraine zari zaracigaruriye nyine muri uyu mwaka twacoje 2024. Mu nyuma kandi harubatswe umugende nk'uwo hanze y'isengero nyine ry'Ekaterinburg mu Burusiya mu kwigina uno mukenyuro nyine, aho Abarusiya amajana n'amajana bari batonze umurongo kugira ngo rero bace barawunyuramwo. Hagati aho kandi intambara ziracari urutavana ko muri Ukraine, aho ku munsi w'ejo nyine kuko bigaragara haba ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wari wabanje nyine ingabo z'Urusiya zarakoze ibitero 115 mu turere two mu rubibi mu ntara ya Sami, kuko rero bivugwa n'umukuru w'igisirikare muri iyo ntara, avuga ko ibigwati bitari bikeya nyine byacucagiwe amabombe nk'uko bigaragara. Ni mu gihe kandi ubushikiranganje bw'Uburusiya bujejwe kwivuna abansi nabwo rero buvuga ko indege zitajamo abaderevi z'amadrone 6 zarashwe n'igisirikare c'Uburusiya nyine kigwanira mu kirere hejuru y'intara ya Bansk ni ku mugoroba w'ejo. Nk'uko bigaragara buramatari w'iyo ntara yitwa Alexander Bogomazzi avuga yuko ata abantu bapfuye canke se ngo bakomereke kandi ko nyine ata bintu vyononekaye. Uburusiya na Ukraine kandi bibandanya byagirizanya guterana mu bigo rero by'amasoko ntangangufu, nubwo rero nyine bari barumvikanye kubihagarika nyine ku masezerano yahagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuko bigaragara ejo ubushikiranganje bw'Uburusiya bujeje kwivuna abanzi bwaratangaje ko ibitero by'amabombe bya Ukraine byaratumye umuyaga nkuba ucika kubera byaraciye nyine insinga zitwara umuyaga nkuba mu ntara ya Branks. Muri iyi ntara nyine amadrone ya Ukraine yarateye ikigo c'umuyaga nkuba mu masaha yo ku mugoroba nk'uko bivugwa n'ubu bushikiranganje nyine bujejwe kwivuna abanzi. Itangazo bwarasohoye rigira riti kubona Ukraine ibandanya itera nibigira nkana ibigo rero ntangangufu by'Urusiya byerekana yuko ubutegetsi bwa Kiev budashobora nyine na gatoya gukurikiza ikintu na kimwe bwiyemeje mu bijyanye no gutorera umuti rero intambara ya Ukraine. Ku rundi ruhande, ku ruhande rw'iwe nyine umukuru w'intara ya Kharkiv iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Ukraine, kuko bigaragara yitwa yaravuze ko uturere tutari duke twari mu kizime ejo nyine kubera ibitero by'amabombe by'Uburusiya, ariko kandi akavuga yuko abajejwe ubutabazi bashoboye kugarukana umuyaga nkuba mu mihana ishika ku 200 mu ntara zigiye zitandukanye nyine nk'intara ya Zaporizhzhia. Nayo nyine buramatari wayo Ivan Vedolova avuga yuko igice cy'ikigwati ca Kushuhuma
cari mu kizima kubera igitero cy'Uburusiya mwijoro ryo kuwa Mungu nyine buca nyine ari kuwa mbere w'inondwi turimo nkuko bigaragara. Moscow iriko rero isuzugura utwigoro tw'ibihugu by'uburengero nkuko bigaragara. Ni mu gihe Perezida Vladimir Zelensky arongoye igihugu ca Ukraine yagiriza Crimea nyine ibiro by'umukuru w'igihugu c'Uburusiya ko isuzugura ku mugaragaro utwigoro tw'ibihugu by'uburengero two kugerageza guhagarika intambara ya Putin kuri Ukraine. Moscow ubungubu nyine iriko irasuzugura ku mugaragaro utwigoro tw'inshuti zayo two kurondera inzira y'amahoro ikoresheje ibitero by'urutavanako by'amadrone, ibitero by'ubugome by'ubutavanako nyine by'amabombe ndetse n'amadrone. Ibi bitegerezwa guhagarara kandi mu gutera igitsure Putin, hanyuma nyine Uburusiya nabwo bugahatirwa kwitaba ibiganiro by'amahoro. Niko rero havuzwe nyine mu butumwa bwiwe ku mugoroba w'ejo nkuko bigaragara. N'ubutumwa yashikirije inyuma yaho nyine kwa kabiri ahimbarije isabukuru igira gatatu yo kwibuka ibohozwa ry'igisagara ca Bucha kiri hanze yo mugwa mukuru rero Kiev, cari carigaruriwe n'ingabo z'Uburusiya ni mu ntango z'intambara nyine yo muri 2022. Mu butumwa yaracishije ku rubuga rwe rwa X, Perezida Vladimir Zelensky yaragize ati haraciye imyaka 3 abagwanyi bacu babohoje Bucha, ni mu maboko y'Abarusiya bari barayigaruriye kandi isi yose yariboneye by'ukuri intego nyayo y'Uburusiya mu kwigarurira ubutaka bwa Ukraine. Abanyagihugu rero nyine kugandagurwa mu mabarabara, abantu kuborezwa igufa, imva mu mihana y'abanyagihugu basanzwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuva ico gihe nyine nta numwe ku isi yose yovuga ko atazi ico Ukraine iriko iragwanira. Ukraine iriko rero iragwanira ubuzima bw'abanyagihugu bayo, iri mu rugamba kugira ngo nyine ntihagire n'umwe azosubira gukora mu gihugu cacu ibyo Abarusiya nyine bigaruriye ubutaka bwacu bakoze. Tuzokwama nyine twibuka abo bose barahitanwe n'iyo ntambara y'Uburusiya, tuzokwama dukengurukira abantu bacu bose bariko nyine baragwanira nga mu gihugu ca Ukraine. Kuko bigaragara Crimea ejo haheze yaragwije n'ubusa amajambo ya Donald Trump inyuma yuko avuze ko yarashavuye cyane kandi arakariye Vladimir Putin. Muri aya majambo Perezida Donald Trump imbonesha kure NBC News mu mpera z'indwi iheze yaragabishije kandi ko nyine ashobora kuduza amakori gushika kuri 50% ku bihugu bigura rero igitoro c'Uburusiya, ari nka hamwe nyine Moscow ubutegetsi bw'Uburusiya yopfisha nyine ubusa amasezerano yo guhagarika intambara. Umuvugizi w'ibiro vya Putin yarabwiye ibimenyesha makuru ko atanzu iriko irasha hagati ya Moscow ndetse na Washington. Ubutegetsi bwa Amerika avuga ko bimwe mu biri mu byo yashikirije nyine byavuzwe ukutari ko nyine aho rero kubishikiriza uko biri nyine akavuga ko ibiganiro ku mugambi w'amahoro muri Ukraine bibandanya kandi ko nyine ibijanye n'ibiganiro byo guhagarika intambara mu kiyaga c'Iburaya nyine ari gikorwa kibandanya. Vladimir Zelensky we nyine avuga yuko ibiganiro ataco bibwiye Perezida Putin, acasaba ko yobandanya ategwa igitsure kugira ngo ahagarike intambara. Iyi nimwe mu ntambara zimaze igihe kinini cyane, ziramaze kugwamo abasoda benshi, ziramaze gutakarizamo byinshi abantu ibihumbi n'ibihumbi.